Muy buenas noches, Mwiriwe amados amigos bakundwa y nshuti hermanos presentes. na bene data muri Es para hano mí un privilegio kuri grande jewe n'ihigwe estar con ridasanzwe ustedes en kubana esta ocasión namwe muri uno mwanya para compartir con kugira ustedes ngo nsangire este tema namwe iki cigwa anunciado en cavuzwe el periódico mu kinyamakuru Comiendo del árbol kurya de la vida, ku giti c'ubugingo para lo cual quiero leer arico en gituma Apocalipsis nshaka gusoma capítulo mu 2, vyeshuri Yohana igice ca verso kabiri 7, umurongo w'indwi donde nos dice: ahatubwira hati el que tiene oído, uri oiga lo que n'ugutwi el Espíritu niyumve dice ico mpwemu a las iglesias. abwira amashengero Al que venciere, unesha daré a comer del nzomuha árbol kurya de ku la vida, vyamye ku el giti cual está en c'ubugingo medio del kiri paraíso muri paradizo de Dios. y'Imana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Nuestro tema para esta ocasión, Icigwa como les cacu mwuno dije, mwanya es nk'uko nababwiye ni comiendo del árbol kurya ku de la vida. giti c'ubugingo. Y nos preguntamos, Kandi twokwibaza tuti ¿hay la posibilidad en este tiempo de mbega hariho comer uburyo del muri iki árbol gihe de bwo la vida? kurya ku giti c'ubugingo? Sí. Egome. ¿Y dónde está el árbol de None la giti vida? c'ubugingo Aquí dice, kirihe? Aha en medio del havuze hati paraíso muri de paradizo Dios. y'Imana. Así como en el huerto del Edén, Nk'uko mw'itongo rya Edeni encontramos al árbol de la vida. tuhasanga igiti c'ubugingo mu gice ca kabiri umurongo w'icenda Donde nos dice: ahatubwira hati uhoraho Imana ahameza igiti cose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Hanyuma mu gice ca gatatu mw'iki gitabo nyene c'itanguriro umurongo wa 22 kugeza ku wa 24 turahasanga izindi ncuro zibiri zivuga ku giti c'ubugingo. Uhoraho Imana aravuga ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku vyo kumenya iciza n'ikibi. Aha ni nyuma yo kugwa kw'ikiremwa muntu. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti c'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Nico catumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo, nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri ca giti c'ubugingo. Rero murabona ko Imana yakuye ikiremwa muntu mw'itongo rya Edeni kugira ngo ntatume ukuboko ajye ku giti c'ubugingo, kuko ikiremwa muntu kimaze kugwa iyo ajya ku giti c'ubugingo yari kubaho ibihe bidashira. Imana nayo ntishaka yuko umuntu abayeho yaraguye, abayeho nk'umunyabyaha, abaho ibihe bidashira. Iyo yipfuza ko ikiremwa muntu cozwa ibyaha byose, nuko kikajya ku giti c'ubugingo kikabaho, ariko ntabeho nk'umunyabyaha, ariko akabaho nk'umuhungu canke umukobwa w'Imana yogejwe ibyaha byose. Rero mu gitabo cy'ivyashuro Yohana turabona yuko naho nyene hagaragara igiti c'ubugingo, kigaragara inshuro zitatu mw'itanguriro igiti c'ubugingo, ndetse n'inshuro zitatu mu gitabo cy'ivyashuro Yohana. No kuvuga yuko mu gitabo ca mbere ca Bibiliya mw'itanguriro kigaragaraho inshuro zitatu, no mu gitabo ca nyuma co muri Bibiliya mu vyashuro Yohana naho nyene kigaragara inshuro zitatu. Reka turabe hano, twasomye mu gice ca kabiri umurongo w'indwi mu vyashuro Yohana aho kigaragara, kandi naho Imana yavuze yuko izoha ubunesha, izomuha kurya ku giti c'ubugingo arico kiri muri paradizo y'Imana. Rero mu gice ca 22 naho umurongo wa kabiri mu gitabo cy'ivyashuro Yohana naho haravuga hati hagati y'irango rya wa mugwa hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti c'ubugingo cera 12 ku mwaka, kikera rimwe rimwe uko ukwezi gutasha. Ibibabi vyacu vyari ivyo kuvura amahanga. Ndetse no mu gice ca 22 umurongo wa 14 naho haravuga hati hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Rero n'abanyamahigwe abamesura imvune zabo, no kuvuga ngo n'abanyamahigwe abakira Kristo nk'umucunguzi wabo,
bakozwa ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana nuko bakaronka mpwemu wa Kristo bityo bakajya ku giti c'ubugingo kugira ngo babeho ibihe bidashira. Murabo uburyo bwo kujya ku giti c'ubugingo kuko ico nico giti c'ubugingo cyo mu gitabo c'itanguriro no mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana ni umwami Yesu Kristo. Muri we harimwo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu, no kuvuga muri Yesu Kristo. Nico gituma kandi Kristo buri gihe yama atubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta numwe aza kuri data adaciye kuri jewe. Iki giti c'ubugingo ni umwami Yesu Kristo. Nico gituma kandi yavuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo w'ururutse uva mw'ijuru. Yaravuze ati uwurya kuri uwo mutsima azobaho ibihe bidashira. Nta bugingo bubiri buhari, ubugingo bubiri buhoraho. Hariho ubugingo bumwe gusa kandi ubwo bugingo ni Kristo. Kandi nta giti gisanzwe gihari c'ubugingo mu ruhande rumwe na Kristo ku rundi ruhande atanga ubugingo budashira. Ni Yesu Kristo nyene ubwiwe igiti c'ubugingo. Mu byanditswe turabona yuko Imana ishushanya ibiremwa abantu n'ibiti. Ubu rero turashoboye gutahura iri banga ry'igiti c'ubugingo. Ubona ko Kristo ashushanya ikiremwa muntu n'igiti. Nk'akarorero aratwigisha ko abana b'Imana bashushanwa n'ingano, abana b'umubiri nabo bagashushanwa n'ugwafu. Ndetse umuvugishwa n'Imana Yohana Umubatizi aratubwira mu gice ca 3 muri Matayo, aratubwira ku bijanye n'ibiremwa abantu, aratubwira uku gukurikira umurongo w'icumi ukabandanya aravuga atari ko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti, nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Mbega ariko aravuga iki hano? Ariko avuga ku biremwa abantu bishushanwa n'ibiti. Hanyuma turabona kandi ku murongo wa 12 mw'igice nyene ca 3 muri Matayo aravuga ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe kandi azokubura imboga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega maze umuguruka awuturirire mu muriro utazozima. Ariko avuga iki hano? Ariko avuga ku biremwa abantu, ku ngano aribo bahungu n'abakobwa b'Imana, aribo begeranwa bagashigwa mu kigega c'umwami c'Imana kugira ngo babeho ibihe bidashira. Ndetse kandi n'umwanditsi wa Zaburi nawe yaravuze ku biremwa abantu, nuko araheza abishushanya n'ibiti. Yaranavuze kandi kuri Kristo ndetse n'abana b'Imana bose, nuko abashushanya n'ibiti. Nk'akarorero yaravuze muri Zaburi ya mbere umurongo wa 1 ukabandanya guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, yaravuze ati hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Murabe ingene umwanditsi wa Zaburi agereranya abagororotsi, akabagereranya n'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ndetse kandi na Kristo ashushanwa n'iki giti, iki giti kivugwa n'umwanditsi wa Zaburi. Rero turabonye ko Imana ishushanya ibiremwa abantu, ikabashushanya n'ibiti. Kandi mu yandi majambo igiti c'ubugingo ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kuko ntabwo ari uko umuntu yobona igiti gisanzwe nuko ico giti kikaba igiti c'ubugingo budashira. Ubugingo budashira bumwe rudende ni Imana, kandi ubwo bugingo budashira bwigaragaje mu buryo bw'umuntu, bwigaragaje mu mubiri w'umuntu, nuko amenyekana ku izina rya Yesu Kristo. Imana
Emanueli, ariryo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe, ubugingo budashira. Yigaragaje mu buryo bw'umuntu, umubiri witwa Yesu. Nico gituma Yohana igice ca mbere murongo wa mbere ukabandanya tubwira ati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose vyaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo. Ubugingo bwari burihe? Muri we, muri jambo yahoranye n'Imana kandi akaba Imana, akarema ibintu byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, yaremye ibintu byose, kandi muri we harimwo ubugingo. Ubugingo budashira bwari burihe? Bwari buri mu Mana, muri jambo yahoranye n'Imana akaba Imana. Rero murabe haravuga muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Kandi habandanye havuga hati uwo muco wakiramo mwiza, ariko mwiza ntiwo wakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. No kuvuga ngo Yohana Umubatizi. Uwo yazanywe no kubigishinga ntahe ngo ashingire ntahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we wa muco, ariko kwari ugushingira ntahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Uwo muco w'ukuri jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, akarema ibintu byose yari karaza muri ino si. None yaje gute? Yari mw'isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, no kuvuga ngo mu bwoko bw'Aheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Baramwase, basaba ko yobambwa ku musaraba i Karuvariyo, ariko bamwakiriye bose. Abizeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwipfuza ku mubiri, ariko canke no kwipfuza ku mugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ntibavyawe n'ishaka ry'umuntu, ariko bavyawe no gushaka kw'Imana. Uko niko kuvuka bwa kabiri. Kuri abo bose bakira Kristo nk'umucunguzi wabo, bakozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mu mpwemu yera, bityo bakaronka ukuvuka bwa kabiri, nuko bakavukira mu bwami bw'Imana, bagahinduka bagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nta n'umwe ashobora kwinjira mu ishengero rya Yesu Kristo bidaciye mu kuvuka bwa kabiri, akizera Kristo nk'umucunguzi wacu, akozwe ibyaha byiwe mu maraso ya Yesu Kristo umucunguzi wacu, nuko akaronka mpwemu yera. Ivyo nivyo Kristo yabwiye Nikodemu igihe yamubwira ati nukuri nukuri ndakubwire ko ugutavuka bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana. No kuvuga ngo ntashobora kubitahura. Nikodemu yaramubwiye ati none ivyo byoshoboka bite? Mbega umuntu ashaje? Kuko Nikodemu yaramaze gusaza gukura. Mbega yashobora kwinjira mu nda ya nyina akavuka bwa kabiri? Hanyuma namba nyina wa Nikodemu naho yari amaze gusaza canke yarapfuye. Kuri Nikodemu ivyo Yesu yaramubwiye byari ibintu bisa n'ibigoye, ariko Yesu ntiyari karamubwira ku kuvuka bwa kabiri biciye mu mugore. Ntiyari karamubwira ku kuvuka bwa kabiri biciye mu mubiri w'inyama canke amaraso, ariko yari karamubwira ku kuvyagwa na mpwemu w'Imana. Ico gituma yamubwiye Nikodemu yaramubwiye ati none byoshoboka biti ivyo? Mbega umuntu amaze gusaza yoshobora kwinjira mu nda ya nyina akongera akavuka? Kristo aramubwira ati nukuri nukuri ndakubwira ko ubutavyagwa n'amazi na mpwemu adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ico ni cagezwe cyo kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana kuvuka bwa kabiri, kandi uko no kuvyagwa n'amazi na mpwemu, kandi uko no kwizera umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, tukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukakira mpwemu yera, bityo hakaba kuvuka bwa kabiri mu muntu, nuko akinjira mu bwami bw'Imana, akaronka umubiri wa Teofaniya wo mu burenganire bwa gatandatu, nk'uburenganire bwitwa paradizo. Kandi umuntu apfuye mu buryo bugaragara nta kibazo na kimwe agira, aja kuba muri paradizo mw'umubiri wa Teofaniya usa n'umubiri wacu, ariko ukaba umubiri wo mu bundi buringanire. Aho rero ntibibazo bihari nk'ibiri ngaha ku mumbe w'isi canke intambara zo mu buzima bwo ngaha ku isi, aho
hasta que babaho kugeza igihe Kristo azokora umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ibyasezeranijwe ko bizoba ku munsi wa nyuma, none ni ku mwaka uwuheho ku munsi wa nyuma ntitubizi, ariko ni ku munsi wa nyuma nk'uko umukundu wacu umwami Yesu Kristo yabivuze muri Yohana igice cya 6:40, aho yavuze ati kuko iki ari cyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazamuzura ku munsi w'iherezo. Murabona, abizera umwana Yesu Kristo bafise baronka ubugingo budashira. Kubera iki? Kuko bariko barajya ku giti c'ubugingo. Ni muri Kristo igiti cy'ubugingo niho hari ubugingo budashira, kandi nico gituma dutegerezwa kujya kuri Kristo igiti cy'ubugingo. Yaravuze ati uwutarya umubiri wanje ngo anwe n'amaraso yanje ntagira ubuzima buguma muri we, no kuvuga ngo ntagira ubugingo budashira. Ubuzima afise ni bw'igihe gito, abaho igihe gito ngaha ku isi, hanyuma imisi yiwe, igihe ciwe c'ubuzima bwo ngaha ku isi kikarangira, nuko akarangiza imisi yiwe yo ngaha ku isi. Atariye rero ku giti cy'ubugingo arico Yesu Kristo, ntagira ivyizigiro vyo kongera kubaho, nuko ngo abeho ngaha ku isi mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Kubera iki? Kuko atariye ku giti cy'ubugingo kuri Kristo, kandi kubera ko atariye ku giti cy'ubugingo ntabwo yarose ubugingo budashira, kuko ubuzima buri mu giti cy'ubugingo gusa, arico umukundu wacu umwami Yesu Kristo. Mwabonye yuko atari ibintu byo mu madini, si ibintu by'amadini, ni hagati y'ubugingo canke urupfu. Umuntu atariyeho igiti cy'ubugingo ntagira ubugingo buzima buguma muri we kugira ngo beho bidashira, afise gusa igihe gito, ubuzima bw'igihe gito. Ariko ariye ku giti cy'ubugingo budashira, Kristo yavuze yuko azobaha ibihe bidashira. Uwujya kuri uno mutsima azobaha ibihe bidashira, kuko niwe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, kandi niwe aduha ubugingo budashira. Ntimurondere ubugingo budashira ahandi hantu. Jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta numwe aza kuri data adaciye kuri jewe. Niwe bugingo budashira, niwe nzira, kandi niwe kuri, nta kundi kuri guhari. Rero turabonye ko umwami wacu Yesu Kristo ari igiti cy'ubugingo. Rero jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, ubwo araremwe ubugingo budashira. Vyagenze gute? Havuga ko yaje muri ino si, kandi yaje muri ino si afise impamvu y'Imana imuzanye, kandi uwo jambo yigize umubiri aba hagati muri twebwe. Jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, akarema ibintu byose, akaba n'umuco w'abantu. Yari karaza muri ino si, kandi igihe yaza yigize umubiri, aba mu biremwa abantu, amenyekana ku izina rya Yesu. Jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, uwo araremwe ubugingo budashira, umuremyi w'ijuru n'isi. Rero yari ameze nk'umuntu muvugishwa n'Imana, ari hagati mu bwoko bw'Aburayo. Nico gituma yashobora kuvuga ati jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta numwe aza kuri data adaciye kuri jewe. Kandi yashobora kuvuga ati ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, uwujya kuri uwo mutsima azobaha ibihe bidashira. Kandi yashobora no kuvuga nk'uko yatubwiye mu gice cya 6:40, kuko iki arico data agomba yo kubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazamuzura ku munsi w'iherezo. Nk'uko natwe dukeneye gufungura kugira ngo dufungurire imibiri yacu y'inyama, kugira ngo dushobore kubandanya tubaho, kuko bitagenze uko umubiri uracika intege ukagwara ugapfa. Uko ni nako kugira ngo ubugingo bwacu nabwo bubeho ibihe bidashira, dukeneye kujya kuri Kristo, kandi niwe mutsima w'ubugingo budashira, kandi ujya kuri uwo mutsima azobaha ibihe bidashira. None ni gute tuzomujyako? No kumwakira nk'umucunguzi wacu, tukakira ijambo ryiwe, nuko tukozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpemu wiwe, bityo tukaronka ukuvuka bwa kabiri, mu yandi majambo tukaronka ubugingo budashira. Mwabonye ngene umugambi w'Imana wose woroshe kandi urahari ku buryo bw'uko ikiremwa muntu cyose kibishikira.
nk'uko yari ari mu itongo rya Edeni. Ariko mu itongo rya Edeni ntiyari bwambara umubiri, yategerezwa kwambara umubiri kugira ngo ikiremwa muntu gishobore kurya ku giti cy'ubugingo. Ariko yambaye umubiri muri Yesu, nuko akora umugambi w'Imana kugira ngo ikiremwa muntu cyose gishobore kurya ku giti cy'ubugingo. Kandi uko no kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, dukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo no kuronka mpwemu yera. Mwabonye ingene byose byoroshe, bityo tukaronka ukupfuka bwa kabiri, nk'uko twavutse tubyawe na papa na mama, kandi twagize abari muri uwo muryango, twagize uno muryango kugira ngo rero tuvukire mu muryango w'Imana, naho ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Dukeneye kuvuka bwa kabiri, tukabyagwa n'amazi na mpwemu. Kandi utavuka nuko ntagira ubugingo budashira. Utavuka nuko ntaba yavukiye mu muryango w'Imana, kandi ntagira ibyizigiro by'ubugingo budashira. Ariko uguvukira mu muryango w'Imana aronka ubugingo budashira, kandi nta muntu n'umwe ashobora kumwaka ubwo bugingo budashira ubwo Kristo amuha. Rero murabe ingene ari iby'agaciro gukoresha neza umwanya Imana iduha kugira ngo tubeho ngaha ku isi. Iduha iki gihe kugira ngo duhuzwe n'ubugingo budashira, nuko tubeho ibihe bidashira. Si umuntu uwo ari we wese akoresha ihigwe Imana iduha ngaha ku isi, ariko hariho amamiliyoni y'ibiremwa abantu bakoresheje neza iryo higwe, bafise ubugingo budashira, baruhukiye muri paradizo. Abandi n'ubu baracabaho ngaha ku isi, kandi baramaze kuronka ubugingo budashira. Rero mwitegereze ingene Kristo atubwira muri Yohana igice ca 17, aravuga mu gice ca 17 murongo wa 20 kabandanya, aravuga ngo sinsabira abagusa, ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba, kugira ngo bose babomwe nk'uko wewe Data uri muri jewe nanje nkaba muri wewe, ngo nabe abariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye, nanje nabahaye ubwiza wampaye, ngo babomwe nk'uko natwe turi umwe, jewe mbe muri bo nawe ube muri jewe, ngo bahingurwe babomwe, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze. Data, abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Data ugororotse, isi ntiyakumenye, ariko jewe narakumenye, n'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzoribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanje mbe muri bo. Aha dushobora kubona ingene Kristo avuga ko Data yamuhaye. Kandi Imana, mwitegereza namwe, isi itararemwa irafise izina ryawe n'izina ryanje yanditswe mu ijuru. Nico gituma Kristo igihe avuga ku ntama ziwe zo Data yamuhaye, avuga ko azihamagara mu izina. Kubera iki? Kuko amazina y'intama zose, amazina y'abahungu n'abakobwa b'Imana yanditswe mu ijuru, kandi ari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. No kuvuga ko twebwe tutabayeho ngaha ku isi kubw'impanuka, kandi twebwe ntitwakiriye Kristo nk'umucunguzi wacu kubw'impanuka. Twanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kristo igihe kimwe, igihe abigishwa yari yabatumye kuvuga ubutumwa no gukiza abagwayi hamwe no gusenda abadayimoni, baragarutse banezerewe, babwira Yesu bati, Mwami, ni mpwemu mbi, no kuvuga ngo abadayimoni batwumviye mu izina ryawe. No kuvuga yuko babategeka bakava mu muntu, nuko bakamuvamwo, babategeka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nawe arababwira ati, ntimunezezwe n'ico, ntimunezerezwe nuko impwemu zabumviye mu izina ryanje, munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Kandi n'ama mazina yacu yanditswe mu ijuru, ivyo nivyo bituma tunezererwa.
tukahimbagwa tugakengurukira imana ko twanditswe mu ijuru kugira ngo tuzogaragazwe ngaha ku isi, nuko duhuzwe na Kristo igiti cy'ubugingo tumujyeko, nuko tubeho ibihe bidashira. No kuvuga ko twanditswe mu ijuru, isi itarashigwaho imfatiro. Rero turi ngaha ku isi mu gushitswa k'umugambi w'Imana ugenewe iki gihe cacu, nk'uko bari ngaha ku isi abizera Kristo bo mu bindi bihe byaheze, nk'uko kandi bari ngaha ku isi abigishwa ba Yesu Kristo ndetse n'umukunzi wacu Umwami Yesu Kristo. Bose baje ngaha ku isi kubw'umugambi w'Imana wari uhuye igihe bo bemerewe kubamwo. Ubu natwe rero twisanze kuri uno mubumbe w'isi ku bw'iryo hangiro ry'Imana. Iryo hangiro ririko rirakogwa, rikorerwa ngaha ku mubumbe w'isi. Murabona yuko byose biriko birabera hano, ariko amazina yacu ari mu ijuru, isi itararemwa. Ariko twategerezwa guca ngaha ku isi turi muri ino mibiri ipfa, nuko tugahuzwa n'ubugingo budashira. Rero iminsi yacu yo ngaha ku isi muri ino mibiri ipfa ni iminsi y'ingirakamaro cyane, iminsi idasanzwe. Iminsi yacu yo ngaha ku isi ni ku bw'ihangiro ry'Imana. Kristo yaravuze ati, murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ibindi bintu muzovyongerwa. Ni vyongerwa ku bugingo. Hariho abantu bitwararika ivyongerwa ku bugingo ndetse no guhinduka bakire cyane bo ngaha ku isi, bakagwana kugira ngo babe ikintu ngaha ku isi, nuko bakibagira kurondera ubwami bw'Imana hamwe no kugoroka kwayo, bityo ngo bahuzwe n'ubugingo budashira, bahuzwe n'igiti cy'ubugingo budashira, bajyaho igiti cy'ubugingo budashira kugira ngo babeho ibihe bidashira. Nuko rero ikiba kuri abo bantu nuko babaho igihe gito cyane c'imyaka 50, 70, 90 canke imyaka 100 canke imyaka 100 n'iyirenga, kandi ico ni iki ugereranije n'ubugingo budashira? Ico ni ikintu gito cyane kurusha agatete ka sinape kari ku mubumbe wa kure cyane, kariko kararabwa ukaraba n'amaso bwite uri ngaha ku mubumbe w'isi. No kuvuga ngo ntaco bimaze. Natwe rero dutegerezwa gukoresha imisi yacu yo ngaha ku isi kugira ngo tujye ku giti cy'ubugingo arico Kristo, kugira ngo bityo dushinganishe kazoza kacu gahoraho hamwe na Kristo umucunguzi wacu. Kuko hariho ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo buri muri Yesu Kristo, kandi abajya bose ku giti cy'ubugingo kuri Kristo bazobana na Kristo ibihe bidashira. Rero turabonye agaciro ko kujya ku giti cy'ubugingo arico Kristo umucunguzi wacu. Nico gituma yaje mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze, kugira ngo atume ikiremwa muntu gishobora kujya ku giti cy'ubugingo. Turabonye rero ko igiti cy'ubugingo atari igiti gisanzwe, ariko yari umuntu. Yesu Kristo ari we yari hariya mu mubiri wa Teofaniya, ntiyari bwambara umubiri, ariko hanyuma yarambaye umubiri, yambara umubiri muri Yesu, nuko atuma ikiremwa muntu gishobora kujya ku giti cy'ubugingo. Rero ugutajya ku giti cy'ubugingo atakaza uburenganzira bwiwe ku bugingo budashira. Yaravuze ko ubutizera yamaze gutsindwa n'urubanza, kuko atamwizeye, atizeye umwana w'ikinege w'Imana. Ariko uwizera afise ubugingo budashira. Ni ukuvuga yuko ari ukwizera cyangwa kutizera, kuko ni ubugingo budashira cyangwa urupfu. Ni ibintu bibiri gusa. Ubugingo budashira uriye ku giti cy'ubugingo canke urupfu.
si no come la mu persona gihe del árbol de umuntu la vida. atariye ku giti Como c'ubugingo sucede en lo físico nk'uko biba mu buryo bugaragara busanzwe con el alimento mu mfungurwa que nosotros usamos. twebwe Es un asunto de dufungura vida o ni muerte. ukugira ngo tubeho Si canke no come, dupfe umuntu atariye En el momento en que se aragera muere. igihe Si ubwo come, apfa pues sigue ariye viviendo. abandanya abaho Eh? murabona Solamente dos cosas. ni ibintu vida bibiri o gusa muerte. ubugingo canke urupfu Cuando come, iyo uriye el alimento imfungurwa se convierte en zihinduka células uturemangingo del cuerpo tw'umubiri por medio biciye de esos procesos mu kuntu químicos umubiri que se llevan a ugenda cabo uzihingura ukagenda Y uzihingura ahora, rero Así es en lo espiritual. uko niko biri no mu buryo bw'impwemu No podemos darle a nuestra alma ntitwoshobora guha ubugingo bwacu pedazo de pan literal. igipande c'umutsima usanzwe para que coma. kugira ngo uburye Pero tenemos que darle ariko alimento para que dutegerezwa coma. kubufungurira Y no solamente de pan kandi vivir el hombre, umuntu sino ntazobeshwaho de n'umutsima toda gusa palabra ariko que sale abeshwaho de la n'ijambo boca de Dios. ryose riva mu kanwa k'imana Así es que tenemos que nuko recibir rero su dutegerezwa palabra kwakira ijambo ryiwe y así comer de él. nuko bityo Creyendo en él, tukamuryako lavándonos tukamwizera los pecados en la sangre de Cristo tukozwa ibyaha y byacu mu maraso ya kristo recibiendo su espíritu y tukaronka na así mpwemu naciendo de wiwe nuevo bityo y tukavuka ubwa kabiri obteniendo tukaronka vida bityo ubugingo eterna. budashira Todo es tan sencillo byose biroroshe que para muchas personas kugeza ubwo abantu benshi es algo inconcebible. bibabera ikintu kitumvikana kwizera umuntu yabayeho mu myaka 2000 Y iheze creyendo ndetse en su sacrificio en la no cruz del kwizera Calvario, ikimaze cyiwe cyo kumusaba y su sangre Kalvariyo derramada n'amaraso allí yiwe para yasesetse limpiar hariya nuestros pecados, kugira ngo yotse ibyaha byacu que creyendo en él kumwizera uno pueda recibir el ko ari byo perdón de sus bituma pecados, umuntu ashobora ser limpio kuronka de uguharirwa todo ibyaha pecado, byose y akozwa luego ibyaha recibir su byose Espíritu Santo hanyuma akaronka y mpemu obtener yera vida eterna. akaronka ubugingo budashira Pero ese es el programa de ariko Dios. uwo ni wo mugambi w'imana Así es. uko niko biri imbere y'imana Dios es el kandi que lo diseñó imana niyo en esa forma. yabitegekanije muri ubwo buryo Y kandi nta n'umwe muri twebwe agira ikintu na kimwe atanga mu kuronka ubugingo budashira ni ukurya gusa ku giti cy'ubugingo nuko eternamente. umuntu akabaho ibihe bidashira Gratuita la comida. ni ku buntu izo mfungurwa z'igiti cy'ubugingo ni iz'ubuntu Gratuita la vida eterna imfungurwa para todo z'ubugingo aquel budashira ni iz'ubuntu kuri abo bose bizera umukundwa wacu umwami Yesu Pero el Kristo que no cree, ariko ubutizera iyo yaramaze gutsindwa n'urubanza kuko atizeye murabona ni ukwizera cyangwa kutizera ahora rero podemos ver que nosotros dushobora tenemos kubona un yuko privilegio twebwe grande dufise en este ihigwe tiempo ridasanzwe muri iki gihe al vivir c'iherezo en mu el kubaho tiempo en mu gihe donde ubwo los grandes misterios de Dios amabanga ahambaye cyane serían y'Imana abiertos azohishurwa al pueblo. agahishurirwa Misterios que en abantu otros tiempos amabanga no habían sido atahishuwe abiertos. mu bindi bihe Tenemos el misterio de la turafise primera venida ibanga de Cristo, ryo kuza el kwa cual mbere fue kwa abierto Kristo ariryo y fue dado ryahishuwe a conocer kandi el haramenyekanye propósito de su impamvu yo primera kuza venida. kwiwe kwa mbere Como Cordero de Dios nk'umwagazi para w'intama quitar el w'Imana pecado kugira ngo akure del mundo, ibyaha by'abari mu y hemos isi estado de edad kandi en edad uva mu gihe uja mu kindi viendo twamye tubona como millones de ingene seres humanos amamiliyoni y'ibiremwa abantu comiendo del árbol de la yamye vida ajya ku y giti cy'ubugingo obteniendo nuko vida akaronka ubugingo Y budashira aunque sus cuerpos kandi nubwo físicos imibiri yabo y'inyama muerto, yapfuye su alma ubugingo se bwabo encuentra en el paraíso buri muri viviendo paradizo niho en un buba cuerpo mu mubiri wa normal teofaniya de otra dimensión, wo mu de la bundi segunda buringanire dimensión que mu buringanire bwa parecido a gatandatu nuestro cuerpo. usa n'umubiri wacu Para el día posterior kandi ku Cristo munsi wa nyuma dijo, naho "Yo Kristo le yaravuze ati resucitaré nanjye nkazomuzura cuando ryari en el día posterior." ku munsi wa nyuma día posterior umunsi wa delante de nyuma Dios imbere para los y'Imana seres ku biremwa humanos abantu es el ni séptimo ikimpumbi milenio. c'indwi Ahora, ¿en qué año none del ni séptimo mu mwaka milenio uwuhe será la w'ikihumbi resurrección? c'indwi Esperemos hazobera que no. umuzuko Y ahí turindire se bibe levantarán todos aho los niho muertos rero en hazozuka Cristo. abapfuye bizera No en el Kristo mismo cuerpo en atari que mwa wa mubiri cuando nyene bari vivieron bafise aquí en la igihe tierra, bari bari ngaha sino ku en isi un ariko nuevo cuerpo. mu mubiri mushasha Un nuevo cuerpo umubiri eterno musha uhoraho y jovencito, bw'ubuyabaga representando de 18 uri mu rugero años de edad, rw'imyaka 18 kugeza ku myaka glorificado 21 al cuerpo umubiri uhawe transformado ubwiza umeze según nk'umubiri w'umukundwa wacu Jesucristo. umwami Yesu Y Kristo nosotros los que vivimos natwe abakiri bazima seremos transformados. tuzohindurwa Cuando resuciten, igihe muertos en abapfuye bizera Kristo bazozuka y entonces todos nuko rero estaremos twese con vida eterna tuzoba dufise física. ubugingo también. budashira mu buryo bugaragara nabwo Por eso es que para este nico tiempo gituma muri iki gihe c'iherezo Jesucristo Yesu Kristo dice, "Yo yavuze Jesús he ati enviado jewe mi Yesu ángel ntumye umumarayika para daros wanje testimonio gushingira de intahe estas mwebwe cosas ivyo en las iglesias." kubw'amashengero Apocalipsis ivyashuro capítulo Yohana 22 verso 16. umurongo wa 16 Y también en ndetse Apocalipsis no mu vyashuro capítulo Yohana 22 igice ca verso 22 6 umurongo dice, 6 haratubwira hati arambarira "Estas palabras son ateye fieles y amajambo verdaderas, nayo y kwizerwa el nayo Señor, kuri kandi el umwami Dios de los espíritus niyo de los mana igera profetas, impwemu ha z'abavugishwa enviado nayo sus ángeles yatumye para umumarayika manifestar wiwe a sus siervos kwereka abagorano las biwe cosas
ibigira bibeho vuba. Ibintu bitegerezwa kubaho vuba, mwitegereza namwe, bimenyekanira muri marayika w'umwami Yesu Kristo arungitswe n'Imana na Yesu Kristo kugira ngo ashingire intahe ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, abishinga intahe mu mashengero yose, ndetse n'ikiremwa muntu cyose kibayeho kuri uno mubumbe w'isi, harimo kandi n'ihanga ry'abaheburayo. Uyu mumarayika wa Yesu Kristo ni umuvugishwa n'Imana ntumwa wa nyuma Yesu Kristo yari kurungika ku isi, akamurungika ku ishengero ryiwe, ndetse akanamurungika no ku ihanga ry'abaheburayo hamwe no ku isi yose, kugira ngo ashingire intahe y'ibintu byose bitegerezwa kubaho muri iki gihe cy'iherezo, ubwo abapfuye bizera Kristo bagiye kuzuka, natwe abakiri bazima tukuba tugiye guhindurwa. Ariko kugira ngo habe ico kintu kidasanzwe, Kristo muri mpemu yera aje yigaragariza muri marayika wiwe ntumwa, atuvugisha biciye muri marayika wiwe ntumwa, akatubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi ijwi rya Kristo mu byeshuro Yohana igice ca mbere umurongo w'10 kugeza kwa 11 turyumva ku munsi w'umwami. Yohana yaravuze, Yohana ntumwa yaravuze mu gice ca mbere umurongo w'10 na 11 mu byeshuro Yohana yaravuze ati, nari muri mpemu ku munsi w'umwami. Ku munsi uwuhe? Ku munsi w'umwami, arico kimpombe c'indwi canke umunsi wa nyuma. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Yumvise iki? Ijwi rirenga ni ijwi ry'umuntu rimeze nk'iry'inzamba, ryari inzamba isanzwe, ariko ryari ijwi ry'umuntu avuga nk'inzamba. Ijwi ryiwe ryari nk'iry'inzamba, yari afise ubutumwa bwihuta, rivuga riti, ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Alpha na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. N'ijwi rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu kimpombe c'indwi, arico kimpombe twebwe turiko turabamwo, rituvugisha biciye muri marayika wiwe ntumwa, akatubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, bityo tukuzuzwa ubumenyi bw'umugambi w'Imana wose uhuye n'iki gihe cy'iherezo, bityo akatumenyesha amabanga ahambaye cyane y'Imana ahuye n'iki gihe twebwe turiko turabamwo. Nico gituma mu byeshuro Yohana igice ca 4 umurongo wa mbere yavuze, hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba yaravuze ati, duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. No kuvuga ngo hanyuma y'ibyamaze kuba muri kahise mu ntamboko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ibizoba muri iki gihe cy'iherezo, Kristo avuze yuko azobimenyekanisha. Duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Kandi turabona mu byeshuwe 22:6 ndetse no mu byeshuwe 22:16 ko ari biciye muri marayika we ntumwa ko ariho amenyekanishiriza ibintu byose, kuko muri marayika we ntumwa niho Yesu Kristo azoba ari muri mpemu yera, niho azigaragariza avugisha ishengero ryiwe, ndetse anavugisha n'isi yose harimwo n'ihanga ry'abaheburayo. Kandi azoba ariko ababwira iki? Ababwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo. Ni bande bari bazi yuko umunsi wa nyuma ari kimpombe c'indwi, ariko ubu twaramaze kubimenya. Ni bande bari bazi yuko iminsi ya nyuma ari kimpombe ca gatanu, kimpombe ca gatandatu ni kimpombe c'indwi? Ntitwari tubizi, ariko ubu turabizi. Ndetse n'ibindi n'ibindi dushobora kubona amabanga menshi ya Bibiliya tutari tuzi, ariko ubu tukaba tuyazi. Ni bangahe bari basomye Bibiliya bakifuza kumenya uwo ari we umumarayika, uwo Yesu Kristo yarungitse kugira ngo ashingire intahe ibi bintu, uwahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuriye Yohana? Abantu bose bashaka kumenya uwo mumarayika uwo ari we, ariko ubu turazi yuko ari marayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo c'ubwami. Ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, afise ubutumwa bw'ikiringo, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, uwo Yesu Kristo azokwigaragariza muri iki gihe cy'iherezo, avugisha ishengero ryiwe, ndetse anavugisha isi yose harimo n'ihanga ry'abaheburayo. Kandi bizoba biciye muri uno muvugishwa n'Imana ntumwa, niho Yesu Kristo azotubwirira ibintu byose bitegerezwa kuba hanyuma y'ibyamaze kuba mu bihe byaheze. None ni bangahe bari bazi yuko no mumarayika ntumwa ari umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo c'ubwami, umuvugishwa n'Imana mukuru? Inyuma y'umwami Yesu Kristo, uyu niwe amukurikira, hanyuma agakurikirwa n'abandi bavugishwa n'Imana. Kandi
aba bavugishwa n'Imana bameze nk'uko mwamuzi abo Yesu Kristo afise, mwamuzi abo Imana ifise, afise gusa abavugishwa n'Imana ndwi bo muri uru rwego n'abavugishwa n'Imana b'ibiringo, kandi abavugishwa n'Imana b'ibiringo ni ndwi, kandi abavugishwa n'Imana ndwi b'ibiringo ni Adamu mu kiringo ca mbere, ikiringo co kudaharurwa kw'icaha. Hanyuma umuvugishwa n'Imana wa kabiri w'ikiringo ni Seti mu kiringo c'umutimanama, ikiringo ca kabiri. Hanyuma umuvugishwa n'Imana wa gatatu w'ikiringo ni umuvugishwa n'Imana Nowa mu kiringo c'intwara y'umuntu, arico kiringo ca gatatu. Umuvugishwa n'Imana wa kane w'ikiringo nawe ni umuvugishwa n'Imana sogokuruza Yakobo, sogokuruza wo kwizera mu kiringo ca kane, arico kiringo c'isezerano. Umuvugishwa n'Imana wa gatanu w'ikiringo ni umuvugishwa n'Imana Mose mu kiringo ca gatanu, ikiringo c'ivyagezwe. Umuvugishwa n'Imana wa gatandatu w'ikiringo ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo mu kiringo c'ubuntu, arico catangurijwe na Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere. Hanyuma mu kiringo c'indwi umuvugishwa n'Imana w'indwi w'ikiringo ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Rero muri abavugishwa n'Imana ndwi bose b'ibiringo, mbega ninde yigaragarije muri bo nuko akavuga biciyemwo abavugishwa n'Imana? Ni Imana. Muri abo bose ni Imana yamye ibigaragarizamwo, n'abavugishwa n'Imana ndwi b'ibiringo gusa, kandi haramaze guhera izo ntambuko aho we yarungitse abavugishwa n'Imana batandatu b'ibiringo. Ku munsi wa nyuma rero naho Yesu Kristo arungika umuvugishwa n'Imana w'indwi w'ikiringo, ari we marayika wiwe ntumwa. Nico gituma uguhishurirwa kose kwa Yesu Kristo uko Yohana yahawe, mbega ninde yakuzaniye Yohana? Reka turabe. Haravuga ibyeshuwe igice ca mbere murongo wa mbere kugeza kwa gatatu, ati uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagorono biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugorano wiwe Yohana. Biciye muri nde haje guhishurirwa kwa Yesu Kristo kw'ivyeshure Yohana? Ni biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Yashingiye intahe ivyo yabonye byose nivyo jambo ry'Imana, no gushinga intahe kwa Yesu Kristo hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana. Amajambo uyu muvugishwa n'Imana ntumwa azanye, uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, n'amajambo y'ubuvugishwa n'ubutumwa bwahanuwe bushigwa mu gitabo cy'ivyeshure Yohana mu buryo bw'ibishushanyo, bwashizweho mu buryo bw'ibishushanyo, ariko ibyo bishushanyo birafise ico bisobanura. Rero kuba ubutumwa bwiwe ari ubuhanuzi, ubuhanuzi buzanwa n'abande? Buzanwa n'abavugishwa n'Imana. Uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo c'ubwami, kandi yeretse Yohana uku guhishurirwa kw'ivyeshure Yohana n'imbere yuko agira igihe ciwe c'ubukozi bwo ngaha kw'isi ari mu mubiri w'umuntu. Kandi n'abavugishwa n'Imana babiri gusa bakoze imbere yo kuza mu mubiri w'umuntu kw'isi. Uwa mbere yabaye umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. We niwe yiretse Aburahamu nka Elohimu umunsi umwe imbere yo gusamburwa kwa Sodomu na Gomora, agasangira n'Aburahamu. Ndetse kandi yari yaramwiyeretse Aburahamu nka Melikisedeki, amuha umutsima na vino abiha Aburahamu. Rabe niwe yamye akorera mu isezerano rya kera. Nico gituma kandi muri Yohana igice c'umunani murongo wa 56 kugeza ku 59 muri Yohana haravuga hati, Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira bati, ubutaramara imyaka 50 ngo wabonye Aburahamu? Aburahamu yari yarabayeho haciye ibinjana byinshi by'imyaka imbere ya Yesu. None Yesu avuze yuko Aburahamu yahamiye kubona umunsi wiwe, kandi ko yabubonye akanezerwa. Aha n'igihe yamucumitira ikimasa, nuko amuha n'umutsima
amuha n'amata, y le preparó así una comida amutegurira a bityo Elohim, imfungurwa Elohimu, el cual estaba con sus ari we arcángeles yari ari Gabriel kumwe n'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli, kandi uwo ntiyari uwundi uretse Yesu Kristo mu mubiri no wiwe, en su cuerpo de carne, atari mu mubiri wiwe nyama, ariko yarigaragaje kugira ngo yiyereke inshuti yiwe Aburahamu. juntamente Ari con kumwe los arcángeles n'abamarayika Gabriel y bakuru comieron con Gaburiyeli na Eliab, Mikaheli basangira n'Aburahamu umunsi umwe imbere yo y de gusamburwa kwa Sodomu na Gomora. Entonces le dijeron, Nuko rero "Aún no tienes abayuda 50 baramubwira años bati y ubu has utaramara visto imyaka 50 ngo wabonye Jesús Aburahamu. les dijo, Yesu arababwira "De ati cierto, nukuri de cierto nukuri digo, ndababwire, antes que Abraham fuese, Aburahamu yo soy." ataravuka jewe ntamye ndiho. Murabona, Aún antes que Abraham, ndetse yanabayeho y antes imbere ya que Aburahamu n'imbere ya y Nowa antes que n'imbere Matusalem, ya y Metusalemu antes que Adán ndetse también, n'imbere ya Adamu, porque él es kuko el verbo que era con Dios niwe y era jambo Dios, yahoranye n'Imana kandi el yari cual Imana, creó todas las cosas, ni nawe yaremye hizo ibintu carne byose, y habitó hanyuma yambaye en medio del umubiri pueblo aba de- hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Ahora, con su cuerpo de Rero carne, umubiri we w'inyama no había aparecido antes, ntabwo porque yari ese bwigaragaza cuerpo de imbere, carne kuko uwo mubiri fue w'inyama creado en el vientre de María, waremewe fue mu creado nda la ya célula Mariya, de vida, la cual haremwa se akaremangingo multiplicó k'ubuzima, célula ariko sobre kigwije célula, akaremangingo y ko kandi formó ese cuerpo de nuko carne que kava mu ryo nació mubiri en w'inyama Hebrea, wavukiye i Betelehemu a través de Yudaya la Virgen María, biciye mu nkumi y Mariya, en ese cuerpo de carne nuko mw'uwo mubiri habitó w'inyama el Dios de Abraham, niho haba Imana ya Aburahamu na el Isaka na que Yakobo, estuvo con imwe Abraham y comió yari con kumwe Abraham. n'Aburahamu igasangira n'Aburahamu. Ahí dentro de ese cuerpo Aho de imbere carne, mw'uwo mubiri w'inyama niho yari ahí iri. estaba aquel Aho que niho dijo, hari umwe yavuga ati antes que Abraham fuese, imbere y'uko yo Aburahamu abaho pero ndiho, ellos pensaban ariko bo biyumvira en el cuerpo de carne, biyumvira umubiri w'inyama, decían, no puede ser nuko posible bakavuga ati ibyo ntibyoshoboka ko Yesu con este cuerpo de carne muri uno mubiri w'inyama haya vivido en el yoba mundo. yarabayeho mu gihe cy'Aburahamu, Claro que no. kandi ntibyari Pero gushoboka estaba namba, dentro de ariko ese cuerpo de uwo carne. yari ari imbere mw'uwo mubiri w'inyama había vivido yari yarabayeho antes de Abraham, imbere ya Aburahamu antes de Noé, n'imbere ya y Nowa antes de Adán ndetse también. n'imbere ya Adamu Porque naho, es el creador kuko de los niwe cielos muremyi y de la w'ijuru tierra. ndetse Por eso n'isi. ustedes den Nico gituma cuenta mwe mubona que Jesucristo ko le Yesu hablaba Kristo a la tempestad yabwira imipfunda vientos, akabwira imiyaga y les decía akayibwira ati cereza, y se calmaba la nuko tempestad. imiyaga Y también igacereza, caminaba ndetse kandi sobre las aguas yagendeye del ku mazi mar de Galilea, o y'ibahari lago de ry'i Galilaya Galilea, canke ikiyaga c'i Galilaya, entonces un día nuko ntiyacokera ntiyibira, creaba ndetse peces kandi yaremye para que Pedro n'amafi pescara kugira ngo los peces Petero cuando arobe pasaba la amafi noche igihe pescando, yari amaze ijoro no ryose había aroba, nuko ntihagira na kimwe también aroba, ndetse kandi multiplicaba los panes y los yagwije imitsima n'amafi los igihe discípulos no tenían alimento abigishwa para batari dar a la bafise multitud, imfungurwa y la zo gufungurira multitud abantu, no tenía alimento n'abantu nabo nyene porque ntibari ya se bafise había imfungurwa kuko zari Jesús zaheze. multiplicaba Yesu los panes y los arahezagwiza peces, porque él es imitsima el n'amafi kuko creador. niwe Y si es el muremyi, creador, kandi namba ari podía umuremyi multiplicar yari gushobora rero su creación, kugwiza ivyo porque él yaremye, creó los kuko panes niwe y los yaremye peces. Creó imitsima las ndetse n'amafi, plantas de donde yaremye sacan ibitegwa el pan, bakoramwo imitsima, kubw'ibyo rero yashobora kugwiza imitsima ndetse kandi akagwiza n'amafi. Ahora vean cómo Rero murabe Jesús ingene Yesu tenía completo control. yari afise uburongozi bwose, yari afise uburongozi bwose bw'ivyaremwe byose, kandi yaravuze ati nta n'umwe No nyakubuzima la pongo por mi vicio, ndabutanga para ndabyishakiye, volverla a tomar. hanyuma nkongera nkabwisubiza. Él la puso por sí mismo, We yabutanze wenyene ubwiwe tomando wabyishakiye, nuestros pecados. yishira ku ibyaha byacu. Era la única forma en que podíamos Nibwo buryo bumwe Rudende yari gushobora gupamwa, kuko ingero y'icaha n'urupfu, we ntiyari gushobora gupfa sin tener pecado. atacahagira. Nuko rero yishize ku ibyaha byacu byose yihindura ubupfa, yihinduye icaha ku bwacu, nuko kubera ko ingero y'icaha ari urupfu, vyabaye ngombwa ko apfa. Ibihano vy'Imana byose rero vyaguye kuri Yesu Kristo, ibihano vy'Imana byose vyatereza kugwa kuri wewe nanje vyaguye kuri Yesu Kristo, nuko araheza yishura ikiguzi c'ubucunguzi, yishuye ibyaha byacu kugira ngo natwe ntituze twishure ku by'ibyaha byacu, nuko dushobore kubaho ibihe bidashira. Nico gituma mu kujya kuri Kristo tukamwizana nk'umucunguzi wacu, dukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, bituma muri twebwe ikimaze ca Kristo higira ico kimaze, kandi dukurwa ku ibyaha byacu byose, kuko amaraso ya Kristo atwoza ibyaha byose. Ntimukitandukanye namba n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Ntaco bitwaye ibibazo byose mwebwe mwogira mu buzima, mwibuke yuko ari hagati y'urupfu n'ubuzima ushinganisha ubugingo bwawe buhoraho. Ntaco bitwaye nubwo abandi bo kwitandukanya na Kristo canke abandi ntibe bashaka gukurikira Kristo. Mwibuke ni ikintu c'umuntu ku giti ciwe, wewe utegerezwa guteramira ubugingo bwawe, kandi ubugingo budashira nibwo bwonyene bw'ingirakamaro cyane ku muntu.
Y estando en esta tierra, en estos kandi cuerpos tukiri ngaha mortales, ku isi muri ino mibiri ipfa contacto niho duhuzwa n'ubugingo budashira que es Cristo, aribwo el Kristo árbol de la vida, igiti cy'ubugingo y comemos del nuko árbol de la tukarya vida, ku giti y cy'ubugingo vivimos tukabaho eternamente. ibihe Nunca bidashira se aparten ntimukigere de nuestro amado mwitandukanya Señor namba Jesucristo, n'umukunzi nunca wacu se mwami Yesu aparten Kristo del árbol. ntimukitandukanye namba n'igiti cy'ubugingo Manténganse firmes, mugume mushikamye siguiendo a Cristo, no mukurikira importa los Kristo problemas que ustedes mutitwararitse ibibazo mwogira mu buzima Seguir a Cristo no quiere gukurikira decir que no Kristo tendremos ntibisigura yuko tutazogira Él dice ibibazo alguno yaravuze ngo quiere seguir el nimba poder, hari umuntu ashaka kunkurikira tome su cruz. niyikorere umusaraba wiwe ankurikire O sea que él no nos ni dijo ukuvuga yuko atavuze que ko todo iba a ser color- byose color bizoba de rosa. amashugwe Él dijo que gusa íbamos a tener yavuze yuko luchas tuzogira y problemas. ibibazo ndetse Pero n'ingorane que dijo ariko yavuze iki que íbamos a yavuze tener ko tuzoronka vida eterna, ubugingo que vamos a budashira vivir con él ko tuzobana por nawe eternidad. ibihe Él bidashira dijo en la casa yaravuze de ati mi padre, mu rugo kwa data muchas moradas hari hay. amazu Si menshi no fuera así, iyo aba atariyo hubiera dicho mba antes. narabibabwiye voy pues a preparar ngiye lugar rero para kubategurira vosotros. Y si ahanyu me fuere yo a preparar kandi ko lugar, ngiye kubategurira vendré ahanyu otra vez, nzogaruka a esa segunda venida. aho niho Y os harakutsa kwiwe tomaré kwa a mí kabiri mismo, ndabajane para que jewe nyine estéis ubwanje vosotros kugira ngo también. aho ndi namwe abariho ¿Para muba qué? Para vivir con kubera Cristo iki por kugira ngo toda tubane na Kristo la eternidad. ibihe bidashira Hemos visto turabonye la importancia agaciro ko kurya ku giti cy'ubugingo y permanecer con él kandi tukagumana nawe iminsi yose y'ubuzima bwacu kuko ni vida eterna kugira ngo turonke para ubugingo todos budashira nosotros. kuri twebwe No podemos twese perder kandi ntidushobora gutakaza esta oportunidad iryo higwe y privilegio que n'ako él nos da karyo aduha de comer del ko árbol de la kurya vida ku giti cy'ubugingo y vivir eternamente. El tukabaho cual está ibihe en medio bidashira arico giti kiri mu ishengero ry'iwe ariyo paradizo y'Imana yo ngaha ku isi Esa es su iglesia, iryo ni ishengero en medio ry'iwe de la cual ari él ha naryo estado yamye arimwo desde el día de Pentecostés uhereye ku munsi wa hasta panekoti acá, kugeza donde ubu nació igihe la iglesia. Allá en el día de ishengero Pentecostés, ryavuka hariya ku él munsi ha wa estado en su panekoti iglesia de we edad yamye ari mu de ishengero ry'uva mu gihugu mu kindi dándonos aduha del árbol de la vida, ku giti dándonos vida cy'ubugingo eterna, aduha ubugingo budashira tanto a los de edades haba pasadas abo mu bihe como a byaheze todos los que vivimos. ndetse na twebwe twese turiho muri iki gihe cy'iherezo ariko umuntu wese kubera ko afise amahitamo ategerezwa La misma persona uwo muntu nyene ubwiwe ategerezwa tomar y kurya comer del árbol de la vida, akakira akajya ku giti cy'ubugingo comiendo kurya del árbol de la vida. ku giti Ese es cy'ubugingo nuestro tema de esta icyo nicyo noche. cigwa cacu co muri iri joro Hemos kandi visto que el árbol de la twabonye vida yuko vino 2000 igiti años cy'ubugingo atrás, caje mu no myaka ibihumbi bibiri iheze corremos nk'umwagazi el w'intama pecado w'Imana akura ibyaha by'abari para mu isi darnos de comer kugira ngo y darnos tumujyeko bityo vida aduhe ubugingo Y budashira para el día posterior kandi ku munsi wa nyuma tenemos la naho promesa que dufise él isezerano yuko regresará. azogaruka El Dios de Abraham, de Imana ya Isaac, Aburahamu na Isaka na Yakobo el mismo que estuvo en un umwe verbo nyene carne, 2000 años yamye ari mu atrás, mubiri w'inyama Jesús, mu myaka ibihumbi bibiri regresará here- en mu este myaka ibihumbi tiempo. bibiri iheze yitwa Yesu azogaruka muri iki gihe Ahora, c'iherezo ¿cómo regresará? none azogaruka gute Regresará con su mismo azogaruka cuerpo que tuvo 2000 afise wa mubiri nyene yari afise mu myaka ibihumbi bibiri iheze canke azogaruka yigaragariza muri marayika wiwe ntumwa wo ku munsi wa nyuma dándonos a conocer todas estas cosas, atumenyesha ibintu así como byose estuvo en cada nk'uko ángel yamye mensajero muri de buri las mumarayika cosas ntumwa pasadas, wo mu bihe byaheze azoba ari muri marayika we ntumwa atumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kandi igihe hazohamagarwa hakegeranwa bateranijwe n'Imana bose bo ku munsi wa nyuma hakuzura ishengero rya Yesu Kristo abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mubiri uhoraho natwe bakiri bazima tuzohindurwa nuko rero tuzobona Yesu Kristo umubiri wiwe uhawe ubwiza kuko natwe tuzogira umubiri uhawe ubwiza kandi nk'uko natwe turi mwino mibiri ipfa nk'uko dushobora kubonana umuntu akabona mugenzi we kuko twese turi mu mibiri ipfa igihe rero tuzoba turi mu mibiri uhawe ubwiza tuzoshobora kubona Yesu Kristo umubiri wiwe uhawe ubwiza n'abapfuye bizera Kristo bose bazozuka bari mu mibiri uhawe ubwiza nabo nyene tuzobabona mwabonye ingene byose byoroshe kandi ibyo byose ni kuri abo bose bariye ku giti cy'ubugingo Yesu Kristo mu gihe bemerewe kubamwo ndetse no kuri twebwe abakiri bazima muri iki gihe turabonye impamvu ari ngombwa kurya ku giti cy'ubugingo ni kubwo kurya ku giti cy'ubugingo nico gituma tubaho ibihe bidashira kandi igiti cy'ubugingo ni Kristo kandi ari hagati mu ishengero ryiwe uhereye ku munsi wa Panekoti igihe ishengero ryiwe ryavuka iryo niryo tongo rya Yesu Kristo ishengero ryiwe ryo ngaha ku isi
kandi mbega twoshobora kurya ku giti cy'ubugingo muri iki gihe cacu egome cane nk'uko bakiriye abahungu n'abakobwa b'Imana mu bihe vyaheze mu kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo hamwe no kuronka mpwemu yera bityo tukavuka bwa kabiri bityo tukaba mu ishengero ryiwe ari wo mubiri wiwe w'ibanga w'abizera twakira ijambo ryiwe buri munsi bityo tugakura mu buryo bw'impwemu kugeza tugeze mu gihagararo c'umuntu ashitse kugeza dushitse mu gutungana kugeza tugeze ubwo tugira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nico gituma dutegerezwa kuba turiko turajya ku giti c'ubugingo tukarya ijambo ryiwe buri munsi kugira ngo bityo tugaburire ubugingo bwacu buri munsi tubandanye dukura nk'uko abana uko bagenda barya niko bagenda bakura. Umwana aretse kurya arareka gukura agapfa kuko ataba agifise imfungurwa zihinduka uturemangingo dutuma akura. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya ndabashingira intahe y'igiti c'ubugingo n'ingene tworya ku giti c'ubugingo mu gihe cacu kugira ngo tubeho ibihe bidashira. Ese Imana yabahezagira, Imana ibarinde kandi mubandanya mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo. Mwese mugire ijoro ryiza.